Wifuza WhatsApp batashobora kugufatira ku message bakurungikiye, ashobora kuba ari nk'umuntu mufitanye ibintu kanaka mwaganiriye by'ibanga, wenda yaba ari n'umuntu mufitanye ibintu by'amafaranga mwahanye ibintu kanaka, ukazibona aragufitiye ku message. So ushobora kubona umuntu yishira agafoto kuri stati, bikaba ngombwa ko gatora utarinze gukoresha izindi application. Ivyo nta yindi application nimwe ya WhatsApp ibishoboye atari GB WhatsApp. Muri cigwa cy'uno munsi rero ndabateguriye ndabazana ingene ushaka kutereshaje GB WhatsApp iheze ugaca wikorera mise à jour utarinze kubaza umuntu n'umwe, utarinze kuja mu bantu ngo bagufashe. Nico cigwa cy'uno munsi ndaguteguriye. Hanyuma rero mbanze ndaguhe kaze kuri no chaîne yacu ya New Life Studio Bwenyuzi, wanze ukore subscribe ni muri mushasha, hanyuma unandike muri commentaire no ku kindi cigwa waba wifuza ko tugukorera. So turaza kugenda rero etape par etape, ndabereke inzira zose ducamwo kugira ngo dushobore kuronka application ya GB WhatsApp, hanyuma dusubire twikoreshereze GB WhatsApp nyene nk'ibisanzwe. So nta kigoye, uraza kuza muri Play Store, hanyuma ndabereke etape zose ducamwo kugira ngo usubire ukoreshe application ya GB WhatsApp. Uraza kuza hano muri Play Store, uje hano nyene uronderera ibintu nkuko wandike ijambo Telegram ku batayifise. Hariho nabuza gusanga bayifise, uza kuza wandike Telegram. Numara kuvyandika urabona yuko Telegram ica yizana ngaha, ushobora hano kuri install, hanyuma tuyiinstall ibanze ije muri telefone ya ndabacanye ahantu, kuko nababwiye ko ari kugira ngo ndabereke ingene ushaka kuronka GB WhatsApp, hanyuma no mu nyuma iheze ukazokwa muyironkera igihe ikamigushikira ukora mise à jour hamitigera uja kuyisaba umuntu. Yes, turarinda installation nyene ko irangira. Shatse kubihera A0 kuko hari abakoresha Telegram, hari n'abadakoresha Telegram. Rero ku mpamvu z'uko nkunze kwigisha icigwa kuko usanga hari undi atarazi ico kintu, bigaca bimugora kubona iyo turi, niyo mpamvu nifuje ko duhera A0. Yes. Mace dushenda kuri open. Tubandanye no kuri start messaging, continue, allow tuyihuruhusha. Hanyuma ngaza gusha wandika 257, hamushishamo nimero yawe ya Telegram, ndagushishamo nimero yawe ya Telegram. Hamaze gushamo nimero yawe ya Telegram nkuko ushusha hano kuri next tugireko, no ku muntu atabazi umva ngene ashaka kuyinstallira Telegram aca bikora nkuko. Yes my people, Telegram ubundi abantu benshi ntibasobanukirwa akamaro kayo, ariko nagenda babwiye Telegram ni application nziza, aho uraza kuyihuruhusha kuri bino bintu biza kugusaba, baza kugenda yiha autorize. Ndanabibutsa yuko dufise channel ya Telegram, kubifuza kutujoininga turafise hano channel ya Telegram, ifise abamambre bakitwa New Life Studio Bwenyuzi. Ku bantu bama bansaba ajya amalinki yo guhakinga Facebook, niyo aba yibereye. Reka ndayabereke niyo aba yibereye. Ntimwibuke, sinataye intumbero y'icigwa, ndibuka ko turi ku cigwa kingene ushaka kuyinstallira GB WhatsApp. Ndiko ndagerageza kubereka abantu bama bansaba ajya bayita ngaya ajya ma command. Ku bantu baba bakina ajya ma command yo guhakinga Facebook at distance, murabona ko ushaka kuyitorera ngaha. So uko biraza kugenda rero, uza gucoza hano muri recherche, muri recherche cyo wandika ijambo GB WhatsApp. Murabona haca haza GB WhatsApp nyinshi. Uraza kucuraba hajya hejuru ise 375 subscribers abariyo uca winjiramo nkuko. Murabona iyi GB WhatsApp aho iryoheye. Yes, hanyuma murabona aha yoyo igenda guha application ku munsi igenda kurungikira. Iyi ni chaîne yabo muri Team GB WhatsApp. Iyi ni Team GB WhatsApp. Ngi application urabona baya updatinze ku itariki 8 z'ukumunani 2024.
ya uca uyibona ngiyi. Hanyuma ico uraza gukora uraza kuza ngaha kuri aka kantu aka uca ukora téléchargement ifise 77 mega uca dukora téléchargement ngira ndabibereke neza etape par etape kugira ngo tugirako tunayinstalla ya. Hanyuma turaza kuyitelecharger turindire yuko iheza téléchargement ndabereke n'ingene uca uyinstalla vyose my people. Yes, aha umuntu uwo ari we wese nakora recherche iza guca yizana irya chaîne, hanyuma uza guca ukora join. Jewe niko nari namaze kujoininga, uza guca ubanza ukore join kwino chaîne yabo, hanyuma numara gukora join uca ushikiramwo indani uca usangamo rero iyo barungika. Ni ukuvuga nk'ubu iyi WhatsApp barungitse kwa zino tariki 8, iyi niyamara guhera ukuntu bimeze sukundi, iyi WhatsApp barungitse niyahera bazoca barungika iyindi muri ino chaîne nyene. Wowe reko uza kuba usanzwe wibereye indani ntuzorinda gukora kuja kurondera umuntu ngo bigende gute, nta no kurinda no kuvuga ngo iguherereko, oya ihera ubizi ubu ubibona kuko kuri chaîne bobo izohera nko mu ndwiza baca bararungika iyindi nko muno mwisi, mukaba murakora ama update, hanyuma mu ndwiza hageze chaîne ikabona plutôt ikabona guhera ijya application mumusangana ya. Hanyuma ari nako ndabasaba ngo mwandanye munshigikira, chaîne iriko video nyinshi ku vyigwa byinshi biba bitandukanye. Nosaba audience yanje, nosaba abantu basanzwe munkurikirana mukaza murabanza muca kuri chaîne muraba ko ico cigwa takiriko, ubundi mukabona kuza inbox kubera byinshi uco usanga naravyigishije. Ashaka kwinjira muri YouTube ukandika New Love Studio Bwenyuzi, hanyuma ugashonda kuri rijya zina ucuca muri bar ya video ukaraba video ziba zitonze ko n'amatitre abariko, hanyuma icigwa ubwo umaze kukibura akaba ariho usanga kuri WhatsApp ukambaza. Ariko akenshi no bahimiriza kuza mwandika muri commentaire ari cigwa wifuza ko ndagukorera, kiba ari nk'ikintu kanaka ufitiye ikibazo urandika muri commentaire, ubundi nca nkora video yigisha ivyo bintu kugira ngo n'uwundi wese atohokereko ya. Installation igomba irangire turindire nce ndabereka n'ingene uca uyinstalla. Murabona installation yaheze, hanyuma installation imaze guhera ucuza ugacushonda ngaha nkuko ucuca hano handitse settings cyangwa se paramètres kugira ngo banze uyihe uruhusha rwo kwinstalla ibintu bivuye kuri Telegram. Ucuza ukayiha uruhusha kugira ngo itwemerere kwinstalla ibintu bivuye kuri Telegram. Ucumanuka hano hepfo ahantu handitse Telegram, aha uca ukotoriza kano ka Telegram, hanyuma uca ukora retour, uca ugaruka rero ukacushondako. Urabona yuko ikija muri installation, uca ushonda installation, uca ufyonda installation my people, dutegereze yiheze, hanyuma cyo tunagira ko dushiramo nimero ya telefone nitwabona video iteza gutwara umwanya muremure tugira ko okay. Urabona irahejeje installation, tufyonda nyene open. Yes sir, tufyonda open. Amace tuza hano nyene ino GB WhatsApp tuyihe uruhusha ya. Yes, murabona application yamaze kuba installe ngaha. Hanyuma rero ukuntu bimeze ntibiba birangiye, uca winjira hano handitse GB WhatsApp nyene ukayugurura nkuko, uca kuri hano agree and continue. Urabona yuko ikiza yaheze, imaze kuza yaheze, aha twari twishakira ria, uca hano kuri download, uca kandi ugashonda hano kuri download. Umaze gushonda kuri download ucurindira ukacumanuka hano hepfo, nkuko pole pole kamanuka ukagumanura ahangiye kukwereka. Ucishonda hano kuri download aka sivyo aka kari hejuru ya Telegram. Ucishira ugashonda hano kuri download. Yes, ucushikira kuri ino version 30.36 iyi. Ucushona kuri kano kasembole rero ka download, ucashonda ko nkuko, hama ucushona hano handitse download anyway.
ushana kuri download anyway. Telechargement yamaze kuba itangura. Let's wait for this downloadings. Hanyuma nihera cenda bibereka etape par etape nkuko namaze basezeranira my people. Yes, ashaka gucana ku tuburungu dutatu ukaraba uko telechargement iriko iragenda. Murabona yuko iriko irihuta cyane. Yes, telechargement iri kwihuta cyane. Ni birebire kugira uronke application ya JB WhatsApp bisaba yuko ino video uyiraba witonze atakantu na kamwe usimvye. Yes, saka kwiraba witonze atakantu na kamwe usimvye niho uraza gusobanukirwa. Yes, yamaze gushika ngiyi. Yamaze gushika no gutoba wacaja kutuburungu dutatu kandi bereke urashaka no gucana kuri file mu bibanza ushaka kuragira ko ajyanye na installation ukacana no kuri internal storage ushaka ukacana handitse download ko muri download urazi ko ariho haba haza ibintu tuba twatresharije ngiyi ngiyi. Yes, no kuvuga chankora installation nuko chankora installation cyonda update. Anako yamaze kudusaba update byumvikana ko ari version yimwe dutoye muri Telegram. My people. Yes, turarindira ino installation nubundi kwirangira. Guys, ntimucike intege kuko video nuza kwiraba witonze ntuza gukora ibintu bizima. Yes, cyo twikorera rotoro cyo tuja kugurura ya application yacu ya JB rero nkuko. Hanyuma uko biraza kugenda ushobora application tuyinjiramo nyene nkuko. Ushiramo nimero ya telefone. Ndawe nimero ya telefone no shiramo jewe. Turabe ko bikunda nimero ya telefone kubera ntiri hafi. Urabona yuko bigenze neza my people. Urabona neza yuko WhatsApp itabaye igihera. Yes, murabona yuko WhatsApp itabaye igihera. Bariko barandungikira message, urabona bariko bansaba code kugira ngo ndayinjizemo. Malheureusement code iyi nimero ya telefone nshizemo ntiri hafi yanje. Gusa ndiza reko mwamaze kubibona ingene ushaka kuinstalla JB WhatsApp. Ndibaza buri umwe wese yabonye ama etape dushaka gucamo kugira ngo dushobore kuinstallira application ya JB. Hanyuma rero kambana ndabashimira ukuntu mugira ukitanga mukaraba video tubaha ari cyo baza ashaka kutwandikira muri commentaire ari n'ikigo bipfuza kutugukorera tugahita tukigukorera ako kanya. Urabona yuko ucuza ukaca winzizamo code bakurungikiye naho utaha.